Cankwe ndabizi ko na Queen akunda kuyikurikirana kenshi n'abandi bo barakurikiranye ikijya gihano cyose kungene cagiye kigenda n'amakiso yagiye yabonekana. Je vraiment novuga ati Queen ahari no kwinda musavye imbabazi nciye bugufi. Reka mvuga ati abatanzania bakunda kuvuga ngo shikamo haje buvuze ati ndi munsi y'amaguru yawe. Nanje rero Queen ahari nkuko no mvuze ati Queen nambo nyumva nambo kurikirana kigano cyane cha misi yose ndavuze ati shikamo ndi munsi y'amaguru yawe. Ndakuza ko ikintu gituma nyene ntaboneka umenga ndakuze. Urabona abana bo mu muji ntitugomba gusaza. Man, urafite 33 kwe. Vraiment. Nubwo imyaka bavuga ngo ntigira ntisa n'umuntu. Urafite 33. Man, ubwo zibunduki yaguteye tugwana. Oya ntuvuga ngo agaruke kandi. Oya agaruke. Oya reka. Ukubiza umuntu w'abandi. Menya nuri wawe kumutwika. Washobora kuba ukubita warakubita umugore wawe ntaranagera kure. Sha reka nagoya karongera wakubise kuyini. STV Every Story Matters. Yes, STV fans. Mumeze bien. Je meze fresh. Ndikumwe n'umusaza wanje. Agomba nkubite. Akamiko kanje rero akasakasho. So tugira iki? Twaza umuriro n'umuvumbuzi mesha ariko rimwe na rimwe ushima ndumumesha jewe ndavumbura bakongera bakamvumbura je abantu baranyizanira nkuyanyizaniye nimba je kunkubita kandi arabitse mbe ndatelefona bunduki cyane ni sawa kwanza umeze neza anje ni bro muri sana bro aya kija gihemani yo unuja munsi gaza pore sana ariko ikibazo wangu yego frame umeze neza ariko je ndashima mugabo nukuri icambere narinje ngakubwira si vya bindi warumenyereye cyangwa si vya bindi warusanzwe ubona hirya no hino nkura nibihanga abandi usanga diko turafatira amashati muri make je ngaha ikintu nje kushimira cyane no kugusaba icambere wakushimira nanzi kuzoza ashitenda tegura musaza urumva ahubwo reka ahubwo nkankura amadinete kuko nabasanga ndavyibagiye. Urabona muri make tutarandiriye cyane tudatevye John ninje kukubwira ikibazo mfite. Mugabo mbere yo kukikubwira ka ntangwe ndagushimire bivaye n'ibintu ngene ndabona bugenda urafasha bugenda uhanura kandi impanuro zishika kandi zigira ico zifashije jami jami societe mu kibano ba vie sociale abo mu bana ubwo zibunduki yaguteye tugwana. Oya ntuvuga ngo agaruke kandi. Oya agaruke. Oya reka tumutelefone baza kuramutsa man ceca nigira reka utabira inauma wereke pone sana lakini ngaha nubona ubuhonye kuva kijyagiye nino sahora nako sige nambazi ntuze nace mpunguka ntubona inkovu ngaha ku mugongo naho ngaha ariko oya ntutubeshere nta bintu nk'ivyo byabaye. Oya ahubwo kajya nakaciyemo kuko hajya ndabizi ingangari hura n'ingangari mugenzi hajya no kutabwirwa hajya kugira amatwi manini mugo ntiyumve ni kibazo. Ayo burumva ubu yarakomeye kwe. Yego hanyuma nkaba niko ndagushimira kuvyo ngenda ndabona hirya no hino impano genda uratanga kuri STV eka no mu babanyi ndumva ko bakuvuga neza kandi nibazi yuko uze wamuko. Hanyuma afise match no munsi oya ahubwo kamera yanje je niko nkunda kwambara nta match ufise ni still reka sha ahubwo Diamond mbaze ibintu vya match hari ibintu cyo nyibutsa rega vyagute ndabikubwira bataye match ziri kwinshi biko biraza bien urumva aramukumbuye sha sini umudemu ufise umugore man cene ifise umudamu mugabo ndakubwiye ibibazo mfite numva novuga bikuzura ijya gas ibase
kijya kibasi kimwe kinini kimwe urabogerezamo abana no muri make tutarandiriye cyane ukuri cy'umugore wanje twaravanye ko twaravanye burya sindamenya imvo n'ivano jiwe twavanye n'umugore urumva kandi muri make ndibaza ku bari basanzwe banzi ku majama nagenda ndavuga ni proud mu majama avuga ati vraiment umugore wanje ndamukunda kuvana nawe sinavyiza ko yari umugore nizera cyane kandi nemera kandi ari nyihangana vraiment bivanye n'ubuzima naciyemo bubi yagenda bwihanganira umugabo umugore wanje kuntu yahindutse n'ubusi ndabitahura ubwawe baza ko aguhora iki kubwanje saje ntacyo ndamenya yari akageso wari ufise sinzi ko kanaheza ubwo siko aguhora ukubiza umuntu w'abandi menya n'uri wawe kumutwika washobora kuba ukubita warakubita umugore wawe ntaranagera kure sha reka nagoye akarongera wakubise kuyini ugomba gutuma unyibagiza n'ivyo ndimwe kuko banze Tofiki bunduki ntari ngaho ega amaze no kunjya umutima amani yazo zaraza bikenewe urumva rero nukuri tutashatse kurandira cy'umukoro wanje namukunda kandi cyane wamukunda ubuntu kimukunda namukunda ndamukunda ahubwo no mu ndoto niyo mpamvu zati namukunda urumva kuko nkejo ni nanamurose mugabo ndabura ingene no bigenza avuga ati umugore wo mu nzu mu rugo murafitanye abana dufitanye abana batatu ya hari Nobe hari Hawa na Abdul Karim ni izina ry'abantu bakuze fakira abana ndakewa kandi ngone rero zamwe bantuze niko mumeze kwanza babitwa ngo abaki gusa narabonye mufise na kabofe kawe keza narakabonye mvuce ugomba ati tugomba tubabenda hamwe rero cuvuga urakaje ibigori byo bintu niko uravuga je navyo muramvuga urumva rero vraiment je nagomba ndagusaba ikintu kimwe nk'umugenzi wampanuye vyinshi kandi ufasha vyinshi ko kijya turasanga ibirato wewe kuko kijya gihe naho byashitse ukamuzujya bunduki ijya action ikambako ntiwabikoze nuko ngunyanka ahubwo nagize kwitahura mu nyuma bijya byabaye urumva byose wati cyose aje kuvuga sinzi ko ico nkusakuza ushaka kinyemerera mbwira twumve bo jewe n'ukuri nifuze ko twojana iwabo n'umugore wanje kagira icyo mfashije neko twosubirana friend oya jeje ntavyo nokora ubwo muje kunkubitisha we urazi ibintu bigwana twamaduhura navyo tugiye muri ivyo bintu ishavu ryanyu baza kurita kuri twebwe oya je nibazi yuko umudamu wanje uko nsanzwe ndamuzi nuko twabanye neza ndibazi ko ivyo ntavyo yokora vyo numva ko byoroshe mwabanye neza umuzi neza genda rero wenyene kujya urumva ngiye ndumwe hajya barakubwira ati ntugende gusaba umukwe atari umushinga naye mwajanye urumva ko ari amakosa icambe busuzuguye mamukwe na bamukwe mu kirundi mamukwe na bamukwe ni gute mu kirundi bavuga ati se w'umukobwa oya soko bavuga gute bavuga mabukwe na data bukwe ni navyibagiye oya ntavyo waruzi oya ega ona ngaha ngumangira n'ubwoba nibaza ko bunduki yo havaza ko yaragende n'umutima ugeza kuri action y'abantu nka mwebwe none umva kuri vyo umariye iki cyangwa je nibaza yuko mfitanye abana babiri abana batatu batatu nayo ufite imyaka ingahe jewe je ndi mutama ni ingahe je nafise 90 afise imyaka 32 33 enfants bana batatu myaka 3 kuraza kweli ndakuza ko ikintu gituma nyene ntaboneka umenga ndakuze urabona abana bo mu muti ntitugomba gusaza man ufite 33 kweli vraiment nubwo imyaka bavuga ngo ntigira ntisa n'umuntu wose 33 nibazi yuko naho bobaza n'abantu turi muri generation imwe birashoboka vraiment ntawo bya oya je cyambere ahubwo ndakunda sport cyane sari huse kubita gajya
inyota yari nyinshi oya binavanye na generation tugezemo na monde turimo ubona ubu umwana w'imyaka 15 asigaye afise ubwana urumva abashatse kuvuga nde shatse kuvuga generation turimo umva bakura bihuta n'ingoga urumva rero ntibitangaje ko baje no bafite abana nk'abo cyo imyaka nyinshi bari bisanzwe no kwishaka yongere n'abandi 10 nibisanzwe ufise icyo bagaburira atawuja gusaba fresh birakwiga ni kwivyarira murondoke oya mugabo jewe mu mateko yiwanje n'ibitekerezo mfite nkamwe nk'ubu Imana yumva yo bicishamo kabisa umugore wanje tukasubirana nkumva yuko yagarutse nkumva ati ndatashe nkabona manobara nyakiriye atakibazo na kimwe kumwe nashika ngo ati sheri wanje ndarushe akafata amazi ashushe akanyoza ndi mwibase vraiment noca nkora byihuta kuba n'umuryango wacu ni mutonyi noca nongera nk'abana nka batandatu bakabicenda mugo nkeneye kwiza 10 kugira ngo na jewe n'umugore cyo tukwira itimi kwiye timu ni 11 oya ubu basigaye bakwiza 12 okay ora mukunda kandi twizere ko ibintu azobibona ibigumbagumba vy'urukundo birihe foke je uva ngaho unyemeje ati oya urabona nkwereke nugomba ko tuzoja reka ndabikwereke kugira wemere ico bibone nka Toma urabona abasore ba kino gihe cyangwa abapapa kino gihe iyo bavanye n'abagabo n'abagore babo cyangwa abadamu bavanye n'abagore n'abagabo babo uca usanga ku matelefone bashira kabandi badamu sivyo ngoma ndabikugaragarize ku buryo nejo zufasha ndibaza ko ngaha ubona ko abana bani wanje abana utegeza kubakunda madame rero urumva madame nayo nguyu kandi amukwereke neza n'ibyo binyemeza kuko swate urabona iyo ntamukunda sishobora kumushanga kureka urumva naye muri ekra ya hena inge nkwereke ngazi shobora kumureka uzishobora kumushira kureka sivyo Inge. Namubona. Abona ngaho. Mama lao. Aya. Mama lao. Uyo niwe yatumye ugware indwi zibiri ugu. Sindwi zibiri. Namaze ukwezi kose mu bitaro. Gushikaho umuganga arambwira ati raba ugire ukwihangana. Urumva? Nivyo. Sinzi yuko gira icyo mfashije vraiment je ndamukunda kandi bivuye ku mutima. Kandi n'imbere yiwe no shobora kukwereka ibigaragaza ko ndamukunda. Kuko nano bikugaragariza ngaha tutari kumwe nibaze yuko nta n'umunsi no mu kwigera uvyizera. Kandi yaba nta mukunda sinavatika ndakurondere sivyo nk'umukozi wa TV kugira ugira icyo mfashije. Ega tugira uko nta kibazo. Sasa mtama ariko twizeye kwanza yangese ko wayihevye itazosubira. Bituya kupigana Chimwe byo ngwana Jeff maje nabihevye. Kuva kijya gihe kintu ngese ko gwana narayihevye. Haje je narose cigo. Ariko urabako ntakoze nabi. Mbo nizeye yuko ntiwigeze ukora nabi. Okay. Sabarije Ikigongwe kuyinega nta urasaba Ikigongwe neza neza uko. Entaze kukumviriza ikiganiro nawe avyumva. Mbo swate ikintu je noshobora kuvuga kuri Queen ahari hose cyankwe nk'abakurikirana ASTV cyankwe ndabizi ko na Queen akunda kuyikurikirana kenshi n'abandi bo barakurikiranye ikijya gihano cyose kungene cagiye kigenda n'amakiso yagiye yabonekana je vraiment novuga ati Queen ahari no kunda musavye imbabazi nciye bugufi. Reka mvuga ati abatanzania bakunda kuvuga ngo shikamo haje buvuze ati ndi munsi y'amaguru yawe. Nanje rero Queen ahari nkuko no mvuze ati Queen nambo nyumva nambo kurikirana kigano cyane cha misi yose ndavuze ati shikamo ndi munsi y'amaguru yawe. Tugushimire cyane ndakwemereye yuko tuzoja kuraba madame kandi ndakwizeye ko bizocamo. Umviza kwanza ngoma nko hari kinaye gukorera mugabo bavuze ati ngo wize umwana w'umuntu ngo avumwe magose jewe ni Bibiliya ngo wize umwana w'umuntu avumwe rero nzi reka mvuga ati icyo nagomba gukorera ngaha nzuyikora umunsi nzobona ko twashitseho
nibaze ko nzogikora ico kintu. Mbaye ndashima ariko kandi sico ngiye gukorera ahubwo ngiye kugufasha nkuko wanyizeye nk'umushinga ntaye sivyo none ariko twizere yuko nimba mwaravyaranye abana batatu nta kidashoboka kandi birashoboka tuzogene nk'umuvumbuzi cyane tuzomuvumbure je banyita gute umuvumbuzi mesha warubize ivyo nahise ndabizi niyo mpamvu naje ndagukurikira nkuko nyene bagukoreye ko ati reka kunyibutsa ujyo musi ni kuri kwimana kandi ngira n'umukoshi icyambere narishonje urabizi ko mere navuga ko hituna abana sivyo bivanye n'ubuzima nyene kandi ubuzima mbayemo nawe urabuze kujya munsi sinitahuye mugabo man ko ujya mutibora mukuye ujya mutibira kubiswe cyangwa mubigiriremo oya nako ndakwereka gusa unyere kuri kurakubide gwa yo sasa nibazi yuko uzabinkorera frame kandi mbaye ndashima nanje usijari bro asante sana unajua tena madame wawe mucha musubirana umubwire ko je banyita umuvumbuzi mesha kandi nzomusomesha bibaye ngombwa nzomugira n'uwiwanje ariko musubirana navyo kandi shankwe basubiye inyemeze oya ntaze ukwemeza shaka begwawe sigwawe none oya ivyo nibiri oya shaka ubinyemeze je twasubiranye usijari bro nuva ngo umuvumbuzi mesha namba nakubonye kuri TV mugabo jewe no munsi naje nk'umugenzi mbone ko ivyo bakuvugako ko ari ivyo ku buryo no abantu bariko baradukurikirana cyo bazoshobora gukurikirana kino gane bazovuga ati nuzo afise ikibazo nk'iki wanje avuga ati kangende ku muvumbuzi mesha ndabe ko ivyo bamuvuga ko ari ivyo je nani nzokwema mu gihe uzo wanyemeje reka mbaye ndabisengere mfunga amaso amena bigiye kuba bro tuzosubira nese kumuvumbura gusa gisigaye acha vya vyeme igasi ndumurozi ntunyitiranye turamuvumbua turamusomesha madame unamuregeza kwa mitoma gusa ni wowe uzozura bikora ivyo byose cyane kumuvumbura tu wona muregeza mbere ya kamera mbya mama yake none wapfuye urakomeye umuntu nana ari seri ungari muzima bye waze igiyo tuzosubira uko nataka kufa mu macho yangu STV every story matters.